mbega wawa yeye mbega wawa hagarara kabanga nkwibira wawa hari uwambwiye you feeling lonely wawa nanje ntivyo ndazi uwo wimukiza we wa usinambie sikukwambia siri ni Yesu hakuna mwingine na Ken numva uvuge ngo iki ngwi kuwo rafiki njo rafiki ntabwo hiki ngo ashaki kuona we siki nitwa Gladis Eglisias amazina abavyeyi bampaye nitwa Gladys Eglisias nkaba ndi umuririmvyikazi w'umurundi kazi nkaba ngira umudiho exactement wa rap izina Eglisias naryongeye ko kubera mama yarigeze kumbwira yuko yigeze gushaka kunyita Eglisia and then haca haraza se wacu acanyita Gladys ariko iryo zina Eglisia numva rirandyoheye fuka ko ikatarinyise anyways turavuga ni nta kuri fish ubusa cyangwa ryongera ko mbwa quand même ndashaka ko kandi kantu kari branche s chavyitwa Eglisias you know nagiye kubona yuko mfise impano ya rap igihe nari nishure ry'indaro mu bukeye vyari bigoye kuri jewe nari umuntu akunda gutera inkuru abandi ugasanga nguma ntwenza abandi bantu ariko jewe hageze yuko mvuga nk'ibintu niyumvamo ugasanga birangoye rero kenshi wacu usanga ntora nk'urupapuro nkandika nkagira iki ugaca usanga hari ibintu biza hakaza amajambo mbwa hakaza na rythme kandi ibintu biraryoshe nkuvume ngo ni hamwe avuga ni ibintu hasi kwanje urabibona nyene umukobwa bene reka mugabo nyene a force yo kumva yuko umengo ndi jenyene muri interna jewe no kwandika twaracitse abagenzi cyane naho vyagiye kuba developer cyane hanyuma ndabibona yuko noba afise ico kintu ca rap muri jewe ukuntu nagiye gutangura kuririmba it's funny nari mu muduga nari kubona umukobwa araho yitwa Vanina tuvuye kugira publicité y'ishure niga ko gitwa Summit hanyuma agenda arantera inkuru nawe nyene yagira rap agenda arantera inkuru wambwira ngo urazi ngo hari ibintu ngo bita campus vibe ngo bizoba anje nizi imyaka indwi muri interna voilà ivyo vya campus vibe ntavyo narinzi sinari assez branché peut-être pour connaître ça and then ariko arambwira ati hari ibintu vyitwa vya campus vibe abantu bazoririmba nanje yo numva nyene niho nari nkiza wanashima ni Bujumbura ko habayo nyene vya vrai hama ndavuga ati atovyo bimeze gute aramisigurira ngo bari ibindi abantu bararimba bagatamba ndamubwira turazi ko nanje ndirimba acambwira ngo uraririmba ndamubwira ntego shangira rap ubwo nyene kubera ngira tawo umenyereye umukobwa agira rap ntagira ngo okay umva ka kantu nyene ka naho buririmba nawe ntabishasha hanyuma niho namubwiye jewe nyene ndamubwira nti ndashobora kukubwira gatoya aho rero twari muri taxi ubu wayibwanje imana ihabwa icubahiro hanyuma ndamubwira gatoya ndamucishiza ko akantu gatoya acambwira ngo hewe ngo wahora he ngo bangayi Bujumbura ngo wagize iki acambwira ngo ndashobora kujana kwa Pastor Jeff Pastor Jeff winini wingo ndakujanje acaranjana anjanye niho Pastor Jeff yaranyumvirije rimwe gusa namubwiye freestyle acambwira ngo gutorimba kwa gatanu aho twari nko kwa gatatu ntaho acambwira ngo uramaze kurimba ngo imbere y'abantu 5,000 anje kuyiwa intego ni 5,000 ntaco aho rero ndibutse nk'ama theatre nakina muri interna wasanga abantu nka 80 gusa ibaza 5,000 mugabo nubwo ntizobishobora acambwira ngo none ngo ndazokuvugiriza n'ivyo kuvuza byo nibi ivyo mabitsi navyo narinzi umva nari mu bleu ateye ubwo isawa niho bambwiye ngo norondera umuntu wa beatbox ndondeye umuntu wa beatbox ndamuronka yitwa Cisco arangirira ijyambere narimbye muri campus vibe nta beats ntaki yari beatbox namba y'ivutana nibara ariko byari bimeze neza cyane abavyeyi banje ukuntu bavyakiriye byari ibintu
n'uyu munsi mu gatondo imbere ko ndababwira ukuntu bavyakira ndashaka kubatera inkuru bavyatanguye hirya y'ejo mama araza mu cumba aricara tuko turavugana aca ambwira ngo urazi ikibazo je mfise ciwawe ntaho ngo bijya bintu vy'ubusani ntaho nti Jesse ndi umusani mama je nkorera Imana ati turumva burya nyene n'umuhamagara ngo muki ngo muhamagara hari abantu mwihamagara mbizama tereka kumfata nabi burya tout ça pour dire ni bintu bafata nk'ibintu vy'ibisani bavuga ati ivyo bintu wagiyemwo nta kazoza na kamufise n'akatukuboneye wewe wahurapfuye rero ntibumve hoho rero ngira hapa uzumva ngo basingura rimba ibintu vy'amajwi uriye ibintu vyawe ngo hubu ivyo Jesse ivyo ngira ngo burya biri ngo nta melody bigira mama gasha atangura kubisigurira ngo burya mu ndirimbo bigizwe n'ibyo bitatu ngo hariyo fond na forme ikindi ca gatatu ndakibagiye akasigura ukuntu ibintu vya rap ngira atakazoza na kamwe ndabifisemwo mugabo papa wanje wakubwira ati ashibye byose byo guha amafaranga nta na kimwe umwana wowe ubikora ata amafaranga biguha ibiya bintu ata amafaranga biguha bimwe waje gutunganya papa igeze zigwa amahera gikore abwiye ngo yego ngo nta wamenya ngo mureke ngo hari igihe umugabo bijya bintu by'amarapu ngo bijya sivyo kwene yego gurumbiriza cacu wamise ngo arimba neza ntaho coba kimaze kumbabaza cane mu kudatahurwa nuko menshi they take you as a joke. Oh God, and it hurts. Birababaza cane iyo babona umengo uri kurafyina uvyumva bareka shanga bijya bintu bigira ngo kora tararongo ntabamwe wabije umunsi yarongo babone ndi umugabo ngo azomemera kugira ibintu nkabiki nanje ntimana umbireza to muri bari zo yarungitse atabonye ko bijya nabigira wosiwe mugabo sa ico sinaco kibazo cane mugabo kubona yuko abantu bafata nk'ugufyira mu bisanzwe bavyumva umengo ivyo kuragira nibiki ivyo bintu yona ko ari ivy'abahungu nivyo rero mbere nahora nyene mfise akantu ko kwambara nk'abahungu kwifata nk'abahungu bagati tabandanije vya bindi nyene on te colle une étiquette ibishe vraiment ibishe cane gose anecdote ya mbere ntiso imaze kumba ko kubera ibintu byo kuririmba bigihe mama yambwira ntumvire ndakubarira ati ivyo bintu ukabona uraheje amashuri ukabona urabibandanije uzocura biyuka kuba ati ntuzi ushoka kuza hano ngo jewe ngume ngubana nanje ngo munzu yanje nguririmba bijya bintu by'ibisango ntibishoboka ngo ivyo bintu nizere ko ari kubera uciga ngo naho nyene ngo uzocumvira ngo nta jewe nzoguma ndakugabura ndagutuza kuko ibintu nkabijya ndibuka yuko narababaye mana sinashaka ko amashuri ahera environnement ya rap aho rap abantu benshi bayigira abahungu uko benshi bamfata ufite uko bamwe bamfata siko n'abandi bamfata. Oh God, bamwe banashigikira ukabona ko yeah, hariho n'abandi bankompaha ico kintu ntikiryoshe cane vraiment. Benshi barankompaha, hari n'abandi bavuga ngo yanga bijya bintu sobanura kare birabishe. Apana kubera ndi muri rap gusa birabishe kuko iyo umukobwa agize ikintu neza umengo siwe yakigize, surtout dans le rap. Bijya bintu sobavyandikira. Hari n'abantu bigeze ndababwira nti okay, sinshobora igituma ndabivuze uko nuko harigeze kunzamwa akantu kaka esprit kumva ko ndashaka kulansa battle hagati ya jewe n'abandi ba artiste. Umurapeur wese yumva yuko aririmba neza azeje nawe turirimba akantsinda twandike turirimba aho kantu karigeze kunzamwe kumva ko ndabereka yuko nshoboye kubafuta bose urumva mugabo nyene the Holy Spirit came into my heart was like what jana guhaye ngabire kugira uje kwemeza abandi bantu
stop seeking for, you know, for validation. Reka kurondera validation y'abajya abantu. Kandi en fait benshi abaraperi benshi hari abatuma ashaka kurondera iyo validation ndabemeze ko you know I can do this. Urumva yuko en fait nanje ndafise ikibanza ngaha dans le rap. Umengo en fait ikintu negega gukomera indu ndafise ikibanza yuko nanje mugabo you know say naratahuye ko kora ivyo uteza gukora and trust me ntibikenewe yuko nemeza umuntu n'umwe. Igicapa abantu batanzi ko apart icumuntu agira rap nuko ndi Gladys ahoje iyo ntamenyeranye n'abantu cane canke niyo menyeranye n'abantu ndi umuntu akunda kuba ari wenyene umwanya muniniya ndakunda kuba ahantu ndi jenyene cane ndi umu introverti extraverti mugabo partie yanje niniya ndi umu introverti imico abantu batazi en fait abaririmbyi bamwe hari yabasohora amahit hanyuma bagaca bumva yuko babaye ikindi kintu bagahinduka sino babesha jewe igihe natangura kuririmba hari ivyo bintu ca nuko nari navuze ati hari abaza aba artiste bamwe mugasanga bako bashaka kwikompara bari intimidated mugabo hari n'abandi benshi imana bahore konje kimwe ntagishizemo hari abantu benshi baza kunshigikira ari benshi kandi benshi bata Gladys la Gladys ico kintu carigeze gushaka kuduza kantu muri jewe ko kwibona. Rero nivyo nababwiye ukuri Imana yamye ifise ako kantu ko kugira kakiza ako kantu kuko en fait nabajya bahinduka nako kantu kaba kaduza en fait iyo excitement iraduga kuruta dans la tête gacuboregwa you understand. Kuri uno mwanya nkora umuziki icambere nk'umuhamagaro Imana yampaye kugira ngo benshi bashobore gukundana na Yesu, bashobore kumva Yesu à quel point ari umuntu aryoshe kubana kurusha ibindi bintu byose. Hanyuma kandi ndawukora cyo Imana ingeri ivuga ngo impano yawe niyo kwicarikana n'abantu. Umuziki ndawukora kugira un jour nahatobu no muziki canke hirya y'ejo ndifuza un jour vivre seulement de ma musique et je le crois que par la grâce de Dieu j'y arriverai. Kundi mu rappeuse wese umuntu wese yoba yumva ko afite iyo mpano ya rap nizera neza yuko biragoye urashobora kubutinya abantu bo gucira imanza kandi birumvikana harageze igihe na jewe ndumva umengo ibi bintu ni byinshi kwera ariko uteza kwibuka yuko nimba Imana yaraguhaye iyo mpano it's not for nothing niko bwa purpose kanaka kandi kuyizimya kubera gutinya abantu bishobora kukugarira imiryango ya mbere iryoshe cyane mu buzima. Alors iyumvire ibintu bingahe wotakaza kubera wahisemwo kugira ubwoba no kuryohera abo bantu bandi kumbure no mu myaka ingahe batazoba bibuka yuko hanyuma wibuke Imana yemeye kukwizerera guha ico kintu par la grâce de Dieu kitoba gifise n'abandi bantu benshi cyane kugira ugikoresha ikintu kanaka. Hanyuma ndafise uwo mutwaro ko kumva nti mbega uwundi mu rappeuse w'umurundi kazi Imana izovyura mu myaka iza nzoba narashoboye. Hari ikintu bakunda kumbwira ucira inzira abandi ba rappeuse kirashobora kuba nka responsabilité nubwo atari iyo responsabilité Imana yampaye. Nizere yuko nofise ko gukora indirimbo imwe jewe nka Gladys Eglisias niyo wumva umengo ntiwo kwilansa uzugende kuri YouTube wandike Gladys Eglisias uraba indirimbo yanje nofise rimwe kabiri gatatu hanyuma uyumvire nimba uyarashoboye kubikora nanje ndashoboye kubikora. By the way, thank you so much for watching. Anyways, nibage kubabwira yuko dimanche
narasohoye indirimbo iryoshe cyane yitwa umwe. Please. Ivuga ngo twala kula puta n'umusaya, did you wanna live just die, mubwiye ko naba mu misaya, je ntarahura n'umwami wafaye, akuri bisiki yahayataya, eka nuwarinza futa narataya, na bimwe nazika na bimwe navika, hola zukana na bimwe na trika, na kumwe na foka na kumwe na goka. At the end the Messiah called me sweetheart, yeah. He called me sweetheart. At the end the Messiah called me sweetheart. Mugende musubscribing rero kuri YouTube channel yanje shasha iriko iyo ndirimbo yitwa umwe, hama muyumvirize rimwe kamera kaja ndabaye ushaka kuyumviriza nk'inshuro 10,000 gusa. We together, right? Thank you so much.